Ego hariho abagira neza bamfasize baramunzanira hariya kwa Ruzando bambwira yuko mu mutwe adakomeye neza ati mugabo abandaniza iyi miti mugabo azokwicara kandi azovuga atevye mugabo iyi miti itabura witwa Depakine. Uyu mwana niyo nkuru Desire bavuga ko kuva akivuka yaciye atangura guhura n'ubumuga asanzwe afise. Uyu muvyeyi atubwira ko uyu mwana n'abahora bamufasha kugera uyu munsi batagifise ubushobozi bwo kumufasha, ari nayo mpamvu agire atuyagire atubwire mbega uyu mwana vyagenze gute, yitwa nde, ubu amerewe gute. Mwoshobora kubanza kutwidondora? Ndabazaniye Maria. Ndabazaniye Maria. Mbega Maria musanzwe muvuka hehe? Jewe sanzwe mvuka iyo ruguru muri Rirare. Mugabo nkaba nakiriwe ahantu mu Kinyinya mu Kazaga ku mutumba wa Gatatu. Ego tusanze kumbura ufise umwana uvuga ati yavukanye ubumuga nyuma y'imisi mike yavutse yacagira ubumuga, mwotubwira muri rusangi vyagenze gute? Sewe no kuri uyu mwana yavutse akomeye nabibonye uko nyene yavukanye n'umubiri mwiza, hamwe bavuga ati ego kweri wabyaye umwana, ego kweri uyu mwana haragezeho umubiri wose muva ko urahera hasigara urusato gonyene birajya imisoso, hasigara urusato gonyene umusatsi uragenda urahinduka, arahisira ingohe, arabyimba amaguru. Ego mbega arafise se? Ego muri rusangi mwotubwira ubuzima musanzwe mubayemwo bumeze gute? Sa ubuzima tubayemwo ni nabi n'ukuri, ni nabi n'ukuri. Ego turamerewe nabi cyane gose. Ego uyabuze utwaje sinjama muri aya mahema arararira. Ego buca mwizora ariye kabiri. Nanze aho ndabikura. Ego mbega uyu mwana yoba afise imyaka ingahe? Akwiziza imyaka 10 uyu mwaka. Ego mbega woba waragerageje kumujana ku mavuriro kugira bashobore kuraba ikibazo uyu mwana afise? Ego hariho abagira neza bamfasize baramunzanira hariya kwa Ruzando bambwira yuko mu mutwe adakomeye neza ati mugabo abandaniza iyi miti mugabo azokwicara kandi azovuga atevye mugabo iyi miti itabura witwa Depakine. Ego mbega heze igihe kingana iki uwo muti Depakine atawufata? Haraciye amezi abiri. mbega yahora uburyo bwo gufashisha kugura iyo miti bwahora buvahe, bwatangwa nande canke se nimwa heza mukiyungunganya kugira uyu mwana ashobore kuvugwa? Oya nabagira umugira neza nkuko kwitanga ati zewe uyu mwana n'ukuri yaranteye ikigongo reka nitanga nzi ndamugurira uyu muti. Ego hanyuma mbega kubera iki uyu munsi atari karawumuha byoba ni byaraheze ibyo kumufasha canke se habaye ikibazo nyabaki kugira nta bandanye ari karamufasha? Michael, none uyu mwanya mbega ni giki mubona uyu mwana akeneye cyihutirwa kugira ngo kumbura abazo bariko baragukurikirana bashobore kumenya nti uyu mwana ikintu yofashishwa cihuta ni iki kugira ashobore kugira? cyo kwihutirwa nk'utwo mworaba mukamfasa nk'udufungurwa canke mukampa nk'agatahe nkaza ndaraba kugira nze ndaronka utwo nze ndamugaburira uyu mwana. Urabona nazewe naho ngeze hanazewe ngenda ngwaye kubera nguma ndamuheka mu mugongo imisonga imfase nsa nubika umutima hasi ku kirago. Hanaze ngenda ngwaye. Uti rero wowe ushaka agatahe kugira ngo uzuraronka igisahiriza uyu mwana. None mbega uyu mwana we ntiwifuza ko kumbure yo kurikiranwa ari bishoboka gato? Ego cyane n'ukuri. Uvuga ati hagize uboneka yoshobora kumfasha kugira umwana ashobore kuvugwa. Mbega mu vyizigira abaganga baguhaye bakubwiye ko hamwe yovugwa yokira? Ego bambwiye ati hako uyu mwana yobandaniye imiti itabura yo kwicara kandi yovuga mugabo atevye mugabo iyo miti itabura. Ego nakoze reka rero dushimire kumbure abagira neza cyane cyane abantu bose bakunda kudukurikira kumbonesha kuri JCTV maze bakagira ico bakoze. Muriko muraraba uyu mwana ateye ikigongwe, murabona ko ari umwana
burya umwana kuvuka ntiyisanga ameze nk'uko abandi bameze, nta ruhara aba yabishizemo. Rero kumbure umuntu wese ariko aramwumviriza, umuntu wese ariko arakurikirana iki kiganiro afise uwo mutima wo gufasha, turabinginze kumbure mufashe uyu mwana maze ashobore nawe kugira ubuzima nk'ubwo abandi bana bariko baragira. Kumbure ko hari n'ivyizigiro ko ashobora kuba yokira hamwe imiti yoboneka. Dusabe kugira ngo uwo wese yifuza kugira ico afashije afashe uyu mwana, kizoba ari ikintu ciza cane kandi twizere neza cane ko abakurikirana imbonesha kuri JCTV muriko muratwumva. Hanyuma reka dusabe n'uyu mumama kugira ngo agire ivyizigiro, kumbure ntawe uzi inyishu y'Imana hibonekera. Kirashobora kuba ari cyo gihe cawe cyo kugira ngo wijugwe, mugabo kandi n'ivyateba no kubishima uko nyene. Dushimire cyane rero bariko baradukurikirana imbonesha kuri JCTV, tuvuge ngo naho ubutaha.